bwacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe. Ni igihugu cyiza abantu bose bagikunze, natwe kugikunda gusumba abacipfuza. Ibyabaye ntabwo bizogaruka, twese turijisho tuwo turarabira igihugu cacu kandi turateramira amahoro n'umutekano. Burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro. Abakunzi bisambirizi nagira ngo ndababwire yuko ari radio nziza, kuko ni radio iha umwanya umuntu kugira icyo ashikirije. Burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro. Murakoze cyane. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB, ndabaha ikaze mu kiganiro tsimbataza amahoro. Imbuga ngurukana bumenyi zaraje, mbega hoba hari ico zifasha mu gutsimbataza amahoro mu gihugu cy'u Burundi. Ugwaruka hamwe n'abakenyezi barafise uruhara mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ibikorwa vy'iterambere mu gihugu hari ico bifasha mu kwerekana ko amahoro atsimbataye mu gihugu. Muri kino kiganiro turi kumwe na Renine Nzoyihaye yashize hamwe abantu biciye muri telefone ivyo twita groupe WhatsApp bise umutekano w'u Burundi. Tukomeze twese mu nyabune, nawe aratubwira uko basanzwe bakora mu gutsimbataza amahoro. Kino kiganiro mwagiteguriwe na Pascaline Nduwarugira, mugishikizwa na Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB. Abana bawe bagenda ku mirimo, Yesu babonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Barundi twese twijukira ibikorwa by'isoko y'amajambere. Nitwa Nzoyihaye Nine, sanzwe ndi adimi wa groupe umutekano w'Uburundi tukomeze twese mu nyabune. Ni groupe imaze igihe kitari gitoya, yabayeho kuva muri 2016 inyuma y'ibikorwa bibi byahaswe kuba mu gihugu byo guhunganya amahoro n'umutekano cyane kubipfuza kwita kudeta. Twasanze rero hagomba kubaho groupe ishobora kuba ikurikirana ibijyanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu, kugira ngo dukurikirane cyane ico kintu cyose gishobora kuza gishobora kuba cohungabanya amahoro n'umutekano. Ego uragerageje kutubwira groupe umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu nyabune yoba ifise ikikora mu gutsimbataza amahoro? Ego irafise igikora kandi kitari gitoya cyane tuzi neza yuko igihe mu gihugu cacu nta mahoro n'umutekano bihari, usanga iterambere dashobora kuba ryotera rija imbere. Twashimye rero yuko groupe yobaho kugira ngo ishobore cyane kunganira inzego zijejwe amahoro n'umutekano, cyane mu kwerekana hirya no hino ahantu hashobora kuba hoca umwasi w'umwanya amahoro n'umutekano, canke mu gihugu hagati gukurikirana hirya no hino no guhanahana amakuru y'ico kintu cose coshobora guhungabanya amahoro n'umutekano, cyane mu bijanye nuko groupe ishobora gufasha mu iterambere ry'amahoro n'umutekano cyangwa kuyatsimbataza. Nuko kwitanga abayigize usanga bafise cyane mu gukurikirana hirya no hino amajoro n'umutaga, canke gutanga amakuru y'ikintu cose cohava conga amahoro n'umutekano. Ibyo rero biri mutuma amahoro n'umutekano ateza kwanda atsimbatara mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe umwe wese yumva ko amahoro amuraba cyangwa umutekano muraba mu kuteramira. Ego muravuze yuko iyo groupe bahanahana amakuru abo kugira ngo batsimbataze amahoro n'umutekano. Mbega iyi groupe irimwe bande? Iyi groupe irimwo cyane gituma twahise groupe umutekano w'Uburundi tukomeze twese mu nyabune. Ni groupe igizwe n'imigwi ishika 4. Ubwa mbere igizwe n'abajejwe intwaro, ikongera igizwe n'abajejwe umutekano, abene gihugu hamwe n'ubutungane. Rimwe rero abantu bose baba mu nzego z'umutekano, baba mu nzego z'ubutungane, baba bene gihugu, baba n'abajejwe intwaro, kuko twasanze mu gihe umuntu amakuru tuyaronse cyane ajejwe n'umutekano canke ahari amahoro duteza kuyatsimbataza ku murango no mwijoro, dutegeza gukora n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abene gihugu hamwe n'abajejwe ubutungane, kuko abajejwe intwaro ubwa mbere abene gihugu no batanga amakuru, kuko no bari hafi mu yaho babaye mu kumenya ati mbe ahashobora kuba haraye umuntu ameze ukuntu canke babonye ikintu kitagenda neza. Muri ico gihe baca bakimenyesha abajejwe intwaro, abajejwe intwaro nabo baca bakimenyesha abajejwe umutekano,
abajeje umutekano bamaze gukora bakabona yuko ico kintu arico bacagishikiriza ubutungane kugira ngo ubutungane nabwo bushoboye gucira umuntu urubanza canke bushoboye gufata ico kintu buraba amategeko ico avuga mu by'ubutungane kugira ngo bushobore kuba bwo tuza cane ibyo bitagenda neza byo amahoro n'umutekano bisunza amategeko cane je agenga ubutungane. Mu bajejwe groupe umutekano w'urutugo twese mu Nyabune igizwe n'abene gihugu, igizwe n'abajejwe intwaro, igizwe n'abajejwe umutekano hamwe n'ubutungane. Iyo uyo muntu yagaragaye yuko ashobora guhunga amahoro n'umutekano cyaco kintu cyose cafashwe cagaragaye ko conga amahoro n'umutekano gihari muri ico gihe bishikirizwa abene gihugu, twabene gihugu tubishikiriza abajejwe intwaro kuko n'inzego zigana zisumbasumbana. Abajejwe intwaro n'abaca bishikiriza abajejwe umutekano baca bishikiriza ubutungane kugira ngo amateka akore. Bica biherera mu butungane, inyo zifatwa zindi zifatwa n'ubutungane bisunze amategeko canke bisunzwe ico gikorwa kiba cakozwe nuko bigenda. Mbega baja muri iyo groupe umutekano w'u Burundi tukomeze mu Nyabune hoba hajamwo abangana gute afise imyaka ingahe mwisungu? Muri groupe umutekano w'u tukomeze twese mu Nyabune ijamwo wari wese. Ariko turaraba ntidupfa abo dushizemwo ariko ija muntu wari wese ashobora kuba yumva akakunda igihugu, yumva igihugu c'u Burundi ari ciwe, yumva kamahoro amuraba, yumva ko umutekano muraba, ubuno dushaka gushira muri groupe umutekano w'utukomeze twese mu Nyabune. Ndufara abo dushizemo kuko udakunda igihugu, ugwanya igihugu canke uri mu bantu bashaka kugira guhunga amahoro n'umutekano ushaka gushira muri groupe umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu Nyabune kuko usanga nimba turavuga ibijana n'umutekano canke ibijana n'amahoro urusanga uri kuramena amabanga y'ivyo bintu. Nico gituma n'abayirimwo bose tubaze tuzinanye kandi abayirimwo bose tugerageza gukurikirana twese mu bumwe bwacu kuko ingufu zacu nibwo bumwe bwacu. Nico gituma twe twishize hamwe kugira ngo dushobore kubaka urunani rw'intamenwa rwo gutirama amahoro n'umutekano. Muravuze ko mwakira bose mugashiramwo abene gihugu bose babishaka cyane babishoboye, mbega bishika gute mu bamenye nko muvuze ko umuzinanye? Murakoze cyane, nibaza ko kugira ngo dushobore kubamenya twe ubwacu turazinanye, twese turabarundi turazinanye, mu gihe tuba dusanzwe tuzinanye muri groupe cyane hari washaka kuvuga ati ndazanye uyu abamuzi kandi yamunzaye cyane turaraba rema tukabazanya hirya no hino twumva ko uwo muntu ari we, twumva ko ari umuntu ashobora kuba akunda igihugu canka gikunda bivuye ku mutima. Hama turagerageza no kubaza mu ntara bavamwo ca muri zone avamwo ca mu makomine avamwo twumva ko uwo muntu baba muzi. Abana bawe bagenda ku mirimo ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Barundi twese twijukira ibikorwa byo soko y'amajambere. Mwavuze ko mushobora kuba mufata ingendo mukaja ruguru cyangwa mukaja mu ntara zitandukanye, mbega mugiye mu Murakoze cyane kwico kibazo cuko tuja mu ntara zitandukanye mu baje kibazo ciza cyane. Nagira ndakumenyeshe yuko cyangwa se menyesha ariko baratwumviriza yuko iyo tugiye mu ntara zitandukanye tuba tugiye gushigikira ibikorwa by'iterambere muri zo ntara. Twihaye hangiro rero yuko inyuma yo gutera amahoro n'umutekano tugomba kongera ko gukora ibikorwa cyane by'iterambere byo gushikira izo ntara zitandukanye mu gihe bari mu bikorwa rusange cyangwa ibikorwa by'iterambere, haba kubaka amashuri, kubaka amavuriro kuko intara zose zifite ibikorwa bigenda bitandukanye. Hari usanga mu ntara tugiyemwo baba bari kubaka amashuri, dushikira mu kubaka amashuri cyane tugaterera amaboko, ibikorwa by'amaboko turakoresha amaboko, ntabwo twirera kuko iyo turi mu bikorwa by'iterambere tweteza gukora nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yamaduhamagariye kwitabira ibikorwa by'iterambere, gukora no kwiteza imbere cyane no guteza imbere igihugu cacu. Muri ico gihe rero tugiye mu ntara zitandukanye tuba tugiye gukora ibikorwa byo gushikira intara runaka tuba twagiyemwo kuko turamaze kugendera intara zitari nkeya. Muri ibyo bikorwa bari barakora na cyane ni mu ntumbero yo gukundisha abarundi canke bene gihugu, kubakundisha igihugu cacu mu gihe turi mu kwa rusangi, no kwiteza imbere, guteza imbere igihugu, twibakiye amashuri cyangwa twibakira ibibuga byo by'inkino cyangwa twibakira amavuriro n'ibindi bikorwa biri mu ntara, no kwiteza imbere ko n'iterambere riva ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Tuba tugiye gushikira kugira ngo abene gihugu babone yuko hari imiryango, dufate imiryango iri hirya no hino mu ntara zitandukanye yiyumvamwo igihugu na karoro keza kuko iyo tugiye mu ntara zitandukanye barabona ati bya bisare abandi barundi
bari mu zindi ntara biyumvamo intara tuba twagiyemo cyangwa biyumvamo igihugu banagikunda babonye twe turakora ibikorwa tugaterera mu buryo twebwe nyene twirondereye nta financement twasabye nta fashanyo twasabye umwene igihugu wese cyangwa wari muri groupe y'umutekano wese aragenda akarondera bya ibihumbi 10 5 2 by'interano y'isima tukegeranya kuko isorosoro igwira iyigiye ni muntu mbere yo gukundisha igihugu beneco twebwe nyene beneco kugira ngo tugikunde twerekana akarokeza mu zindi ntara abatarabyumva bumve yuko twe duhita guhagurukira kwa byiterambere no gushikira cyane intara zacu mu kwa byiterambere biranafasha rero yuko amakungu kesho urabona yuko mu gihugu cacu hari abantu usanga bariko baravuga ibitari byo jewe ndavuga ati abantu bavuga ya muhe k'igihugu hitarimo amahoro n'umutekano ariko ndazi neza yuko ibikorwa turakora mu ntara zitandukanye babonye turi ku kivi aho turitambira za ntambo turi mu kwa rusange tunezerewe twigina igihugu cacu ca twigina amahoro n'umutekano n'amakungu ariko arabibona cyane ubuhinganguruka mu niko bwagwiriye hirya no hino birashika kure barabona ko igihugu cacu kiticaye kiri mu kwa byiterambere byo kwiteza imbere mu kubaka amashuri n'amavuriro kandi abene igihugu bashima ibyo bikorwa banabyishimira kuko ari babyikorera ubwabo murakoze Egure wavuze ko uburyo ari ubwanye mwamwirondereye ntibishika mugasaba intererano hirya no hino ko intererano twebwe nkuko dusanzwe muri groupe y'umutekano w'ubutugomeze twese mu Nyabune dusanzwe twese abayirimo dukunda igihugu irimo inzego zitandukanye mu bisata bitandukanye yaba mu bene igihugu barimwo yaba abajeje umutekano barimwo yaba abajeje ubutungane barimwo abo bose ubwo gukunda groupe y'umutekano w'ubutugomeze twese mu Nyabune no gukunda igihugu bose umwe wese ashobora kwegeranya arazana ibihumbi 10 5 6 tuza gusanga ko twagize cotisation cyangwa twegeranyije ubwo buryo bwagure kubyo ushobora kuronka amahugura isima ntabwo rero dusaba imfashanyo kumbure mu mashira hamwe runaka cyangwa amasosiyete runaka twebwe nyene ubwacu kubw'umutima wo gukunda igihugu dusanga n'ibikorwa dukora turabyishimira kuko iyo mu gihugu cacu nta mahoro n'umutekano bihari igihugu cyo giteye imbere kuko turibuka neza mu gihe giheze twarabonye intambara twaranyuze mu ntambara zitandukanye aho twiwa twikoreye imizigo duhunga twirukanga amasasa turi inyuma ibyo ubu Imana tugire neza kuko cyane mu gihugu cyacu Burundi twasize Imana imbere Imana tugire neza ubu igihugu cyacu mu mahoro n'umutekano ho hirya no hino hugeze hose naho ryama mwibarabara nta numwe gukomakoma kuko amahoro n'umutekano arahari dushima rero neza yuko twogiteza imbere mu gukora ibikorwa niyo mpamvu umwe wese bishitse tukaja mu ntara zitandukanye umwe wese ari isopa aradondera uburyo uko bishobora byose utwo yarose tugaterera twirira n'amatike kugira ngo tuze mu ntara gukora ibikorwa rusange byo gushikira izo ntara no kwereka bene igihugu ko hari indi miryango iri hirya no hino ikunda igihugu kandi ikunda n'intara yabo katika teretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe Ego mwavuze tugitangura ko iyi groupe yabayeho inyuma y'ivyabaye 2015 mbega muriko mukora iki kugira ngo ivyabaye ntibize byongere kugaruka twese hamwe nitwaba dukunda igihugu kandi sishidikanya turakunda igihugu ni mu gituma bizasogaruka ni intumbero nyene twihaye yo gutirama amahoro n'umutekano no kwerekana ico cose twagishaka guhungabanya amahoro n'umutekano kuko hari bimwe twagiye turasamara bamwe bagakora ibandi bagakora ibi twese ukamenya igihugu ntidushaka gukurikirana ariko twahisemo kuba ijisho ry'igihugu kubera ijisho igihugu tukabera ijisho abajeje intwaro abajeje umutekano n'abajeje ubutungane kuko abantu badashobora gushika dufate aho tubaye ntabwo abasoda bose bahashika abapolisi ntibohashika abajeje intwaro usanga ari nyumba 10 canke chef de quartier aho naho nashaka kuhatembera hose ngahamenya twace twintumbero yuko dutegeza kubera ijisho izo nzego zose kugira ngo ico tubonye aho badashitse tubabera ijisho kandi natwe twibera ijisho kuko umutekano turawukenera n'amahoro turayakeneye natwe tuca twibera ijisho muri ico gihe kugira ngo ducungere kuko imiryango yacu turabanye turi kumwe n'abana twibarutse turi kumwe n'abavukanye turi kumwe n'abavye batuvyaye turi kumwe n'imiryango itandukanye ba Muyomba bashangaze n'abandi tugomba rero kuba ijisho kugira ngo
ntituzosuye muri bya bihe twarenganye. Twese rero nitwashira ingufu hamwe mu gutira amahoro n'umutekano bijya bihe bya 2015 ntabwo bizogaruka. Nibaza ko twese dukunze igihugu cacu tugahimiriza n'abandi batavyumva tukabigisha gukunda igihugu, ko igihugu cacu ni igihugu ciza, ni igihugu ciza abantu bose bagifitiye bagikunze, natwe bakugikunda gusumba abacipfuza. Niyo mpamvu rero kuremesha yuko ibyabaye ntabwo bizogaruka. Twese turijisho turarabira igihugu cacu kandi turateramira amahoro n'umutekano twese abo munyabune. Ubwo ntibishika mu ntara mugiye mukora ibikorwa rusange canke mugiye gukora ibikorwa by'iterambere bakabanki? Nta gihe na kimwe nta ntara nimwe turajamwo baratwankira, kuko banyakubahwa bayoboye izo ntara aribo babura amatari muri groupe n'abanye basanzwe barimo, kandi ibikorwa dukora barabikurikirana cyane ku munsi ku munsi. Nta ntara nimwe twe turajamwo batwankire, kuko turabisaba twamenyesha yuko twifuza kuza gukorera ibikorwa muri iyo ntara baba bayoboye. Baranatubaza intumbero niyahe, nk'intara usanga buri matatari muri groupe aratubaza mufise intumbero yahe, twamusigura twe intumbero tuzaye mu ntara ni y'amahoro n'umutekano, tuje gushikira ibikorwa by'iterambere muri ko murakora mu ntara cyane tuzanya amaboko. Nta buryo dufise burebure, ariko twebwe dutwaye amaboko kugira ngo dukore. Barashaka kuba bagize beto, hama twe tukabafasha kugira ku beto na gucanga umucanga n'ijyagaravyo baba bateguye, twongera tugaterura tukaduza aho bishoboka bivanaho baba bagejeje igikorwa. Muri ico gihe rero twaruse n'ubwo buryo bukeya ca ruterera kugira ngo turabe ko twosahiriza cyane mu kwisima tuba twashoye kuronka canke ku mabati tuba twashoye kuronka. Ni muri iyo ntumbero tumaze kugenda n'intara zitari nkeya zitandukanye hirya no hino. Ntaho rero turasaba banyakubahwa urumatari bajeje iyo ntara ngo batwankire kuja mu ntara zabo, kuko groupe barayizi kandi barayikurikirana ku munsi mu bikorwa byayo. Ibikorwa nk'ibyo tubitunganya ni tugenda rimwe mu mezi 3, mu dufata yuko mu mwaka tugenda 3 mu ntara zitandukanye. Mwagiye mutubwira ibitandukanye, mwatubwiye ingene musanzwe mukora muri groupe umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu nyabune. Mbega byabishika mugakoranya inama kugira ngo mwibutse akaranga mutima abantu? Ego turakora inama, mu nama twebwe tushika tugakora no kwibukanya igikorwa, intumbero ya groupe n'ibikorwa tujejwe. Turibukanya cyane intumbero ya groupe kugira ngo ntagira abaja kubiri n'intumbero ya groupe. Twibukanya yuko intumbero ya groupe ari gutera amahoro n'umutekano, nta kindi kintu kiza gisubirira ivyo, ko niyo ntumbero ya groupe, nico civugo ca groupe no guteramira amahoro n'umutekano mu nyabune twese hamwe. Iyo rero tukoze inama bari yo kwibukanya cyane turabye nk'amezi 3 tugiye mu ntara zitandukanye, turagira inama kugira ngo twibukanye turi kumwe n'ababura amatare kugira ngo twibukanye intumbero ya groupe, twibukanye atagomba guca ku intumbero ya groupe, kandi turanasaba n'impanuro cyane abo bavyeyi bacu babura amatare bagize intara, tubasiguriye ibikorwa dukora n'ibyo basanzwe bari babona, baratugira n'inama, kuko duhuriye mu bikorwa turahurira n'abajeje umutekano, turahurira n'abajeje intwaro n'abajeje ubutungane baba bahari. Niyo mpamvu dusaba impanuro hirya no hino, bakatugira impanuro, bakaduhanura nk'uko ari abavyeyi bacu. Baraduhanura cyane uko tugomba kwitwara, baraduhanura aho tugeza gukunda igihugu, kuko muri groupe yacari bakiri batoya kandi abakozi barakenera n'impanuro kuko tugomba gukunda igihugu, ntitujane nyabahururu, ntagire abasesa nkuyoze bashobora kutubwira ibitari byo ngo tujane nabyo. Baraduha impanuro zitari nkeya cyane mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere intara, bakatubwira uko tugomba kwitwara cyane mu gutanga amakuru, kuko groupe imbere yo gutanga amakuru uranze ukayatohoza ukamenya neza ayo makuru utanze ayariyo, kandi sukuraba ngo amakuru yaronse nguce uyaho wari we wese, tuyahanahana kuko izo nzego zigenda zikurikirana. Dufate nk'amakuru yo mu ntara imwe runaka, ntushobora gufata ayo makuru yo araba intara nguce yajana ya pibiri hejuru, turonderanya kubabura amatari cyangwa komiseri abatwara iyo ntara, tukamubwira ati amara mu intara yawe hari iki niki mwogikorera ko mukaraba. Haraho duhura rero nabonye bamaze kukimenya, bigaca bituma kigira ingufu gusumba n'abatabarakimenya nabo nyene baca batubwira uti iyo kintu hatugikorere ko. Keshi ibyo tubabwira dusanga ari byo, bagaca bikorera ko byihuta. Turirinda rero kuba twohava dutanga amakuru kutariko, tuyahanahana nkuko bitegereje mu nzego zigenda zibijejwe kugira ngo bikorwe neza. Mbega iyo groupe umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu nyabune iyo birimwe abakenyezi? Groupe umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu nyabune irimwe abantu bose, irimwo abagabo, irimwo abagore, irimwo ugwaruka, kuko twese tugize urunani abo ntateza kuburamwo, tweteza kuba turimwo, kuko ari bisabwa yuko tumenya hirya no hino ari ugwaruka rubikoze, ari abakenyezi babikoze, ari n'abagabo babikoze. Urumva ko twese twubakana
kugira ngo amahoro n'umutekano tubikomeze mu mpande zose tugize urunani rw'intamenwa. Mbega abakenyezi baba bafise uruhara mu gutsimbataza amahoro n'umutekano? Abakenyezi ahubwo no bagomba kugira uruhara rukomeye cyane mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, kuko tugiye kuraba nibo kenshi bakunda kuba bari hafi na hafi mu bisagara tubayemo, kuko abakenyezi uzomusanga yagiye ku isoko gusuma, akaja mu isoko hanyura hose arabona bitari bikeya ibyo shaka kungaye amahoro n'umutekano arabibona, canke yagiye gusenya, yagiye kuvoma ari kwibombo aramenya ivyumvira abantu bagona ibyo biyumvira. Aho rero nagenda kubwire yuko ahubwo abakenyezi bagomba gufata ya mbere mu ruhara rwo guteramira amahoro n'umutekano cyangwa mu ruhara rwo gukomeza amahoro n'umutekano, kuko ndazi neza yuko abakenyezi barafise ubwenge bwinshi, nubwo atabusumbya abagabo, kuko umugabo yamara umugabo, ariko barafise ubwenge bwinshi bokoresha kugira ngo amahoro n'umutekano bandanye bitsimbatare mu gihugu cyacu Burundi, cyane nico shaka kuyahungabanya bo barakimenya cyane gusumba. Nje bituma rero kw'icyo kibazo barafise uruhara rukomeye cyane, ahubwo bagomba no kugongera kugira ngo amahoro n'umutekano bandanye bikomere mu gihugu cyacu Burundi. Murakoze cyane. Nibaza ko abagize groupe umutekano w'Uburundi tukomeye twese mu Nyabune, ubwa mbere bateza kubanza kumenya intumbero twihaye iyo ariyo, kandi intumbero yo gukomeza amahoro n'umutekano, kandi intumbero yo gukundisha abene gihugu abarundi gukunda igihugu cacu, ko twese duherewe duhishije dufise umurundi umwe kandi tuvuga ururimi twumva twese. Ico nabwira mpamagarira abajejwe abari muri groupe y'umutekano tukomeye twese mu Nyabune nuko bagomba kumva yuko ari igikorwa cabo twiyemeje, niyo ntumbero twihaye, nta numwe ragomba gusubira inyuma, kandi ikindi naco ni nkuko nta numwe agomba gutwara amakuru kutariko. Turose amakuru tuyahanahane nkuko dusanzwe tuyahanahana. Ahubwo rero ndanabahamagara yuko muri iki gihe turimwo tugomba kongereza izindi ngufu kugira ngo amahoro n'umutekano bandanye bitsimbatire mu gihugu cacu, ku buryo ataha umwasa ashobora kuzomenera kugira ngo ayahungabanye, kuko twayarose tuyanyotewe. Ati kateretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga, twayarose hari abasize ubuzima, hari abayagwaniye, hari abitanze hirya no hino, kandi baza yuko amahoro dufise nta muntu n'umwe atayaharaniye. Twese twaragerageje kugira ngo tuyashikeko, niyo mpamvu tuyasamara ko tuyabungabunga kugira ngo tubandanye abe mu gihugu cacu kibe nyabagendwa, n'abantu bose dufate n'amakungu abone igihugu cacu cuzuye amahoro n'umutekano ari umusesekara. Rero duhishije rero yuko twagira amahirwe muri iki gihe Imana yaraduhezagiye iduha nyene ico mukuru w'igihugu cacu Burundi akunda igihugu, akunda bene igihugu, akunda amahoro n'umutekano. Ayo n'amahirwe adasanzwe rero kugira ngo twese tumurabireho, tugere ikirenge mu ciwe. Aduhamagariye gutera amahoro n'umutekano tubyumve gusumba ngira ngo inshuro nyinshi cyane, kuko ari umuvyo baduhamagariye kuyateramira. Ni muri iyo ntumbero rero twese abagize groupe y'umutekano tukomeze twese mu Nyabune, haba mu bikorwa dukora tugomba kuba amato gutera amahoro n'umutekano, tugiye mu ntara tugiye gusamara, tugiye gukora ibikorwa, ariko twongereko no gutera amahoro n'umutekano. Hama twibuke rero ko muri iki gihe duhamagarirwa kwiteza imbere, twibuke n'ibikorwa by'iterambere byo kwiteza imbere kugira ngo turabe ko twoteza igihugu imbere natwe tukiteza imbere. Nakahe kagohe wovunira abarundi bose muri rusange? Abarundi bose muri rusange akagohe no bavunira nuko ubwa mbere bagomba kumva ko igihugu ari cabo, ushaka kubasamaza muri ibi nabiriya, bakirinda cyane abantu bateranya, kuko ugiye kuraba abantu sari bagateranya bipfuza gukamira mu cuzuye, bagashaka gukora ibi kugira ngo bashike kuri ibi. Umurundi wese agomba kumenya guca ubwenge, akamenya yuko umuntu aje kumwosha amubwira ngo amahoro n'umutekano mu Burundi ntayo, canke dukore kugira ngo tuyahungabanye, uyo abari sesa nkuyoze. Uyo rero abarundi bose bagomba kumva yuko uwo muntu bomuharira ivomo, kandi umwe wese akagerageza kugira ngo amwerekane uwo muntu afatwe ashikize ubutungane, bumuhanure cyangwa umucire urubanza rushoboka kugira ngo amahoro n'umutekano bibandanye biri mu gihugu cacu tubikomeje twese. Aho rero mpamagara y'umurundi wese kwirinda cyane ikintu cyose bagomba amahoro n'umutekano mu gihugu cacu, kuko usanga hari umuntu aje ngo tugira ibi, ugasanga wo umuryango we nturi mu gihugu uri hanze, nta numwe ari mu gihugu, bose bibere hanze, ari no wenyene akagwenda ngo gira ibi ejo uzobigira aca yirukira, usigara wenyene wota. Ariko dufise amahirwe rero ko dufise ijambo ryiza ko sokuru wacu yavuze uti uwazotanguza intambara izohera iwiwe iherere iwiwe. Je iryo jambo riranezera cyane, ko ryabaye ijambo rikomeye mu mutima wiwanje, n'umurundi wese yogibuka kumva yuko hari ragi dufise, uwazotanguza intambara izotangurira iwiwe kandi iherere iwiwe. Nta murundi agomba kumva yuko utanguza intambara,
mu gihe azi neza yuko izotangurira iwiwe igaherera iwiwe. Werera iwe rero nuko abarundi twese twobana dufatanye mu nda tukagumiza rwa runani rw'intamenwa kugira ngo ico kintu cose cava gituma amahoro yacu atosekara igironke aho kimenera. Ugwaruka rusaba iki? Ugwaruka nago ico ndarusaba nago nyene nico ni nk'ico nyene mbwiye abarundi. Ugwaruka nago nyene ndarusaba kutajanya abahururu kandi ugwaruka gubu rwaca ubwenge. Ugwaruka rwaca ubwenge nibaza ko ugwaruka rwose rugize igihugu c'u Burundi haba mu miryango itandukanye twese tugomba kubaka rwa runani rw'intamenwa tukumva yuko tutagomba guhendwa n'ibi nabiriya. Hari bihitiye ntokwibandiko ndavuga wasanga ugwaruka kumbure ruri muri ibi ukuma ngo dushigikiye ibi bandi bashigikiye ibi, ariko ubu twese tugomba gushigikira igihugu cacu. Dufise n'amahigwe ubu nyene ico mukuru cacu Burundi urabona yuko ugwaruka ubu yagwiye arufise cane mu kuruteza imbere, haba mu gushaho banki y'ugwaruka mu gushaho ibikorwa by'ugwaruka n'iteka ridasanzwe kugwaruka. Ugwaruka rero gwagomba kumva yuko se barundi mu byo ariko aduhamagarira twese tugomba kumva yuko ugwaruka tugomba gushikira amahoro n'umutekano mu gihugu, kuko ibikorwa se barundi akaduhamagara gukora mu gihugu cacu Burundi ata amahoro ntibyotera imbere. Ugwaruka rero dufashe iya mbere mu gushikira amahoro n'umutekano, kuko ugwaruka niko rugomba gufata iya mbere, kuko ugwaruka cyane niko rufise amaraso ashushe. Ngira mwabibonye 2015 ugwaruka no gwarushushe cyane mu myerekano wiruka amabarabara ruhendwa rukiruka. Ubu rero duhamagara ugwaruka ko rutosubira guhendwa uruje mu mabarabara ruje kwisambura igihugu. Birababaje cyane ugiye kuraba igihugu cacu kuntu twatangiye kugisambura, ugwaruka gwahenzwe hirya no hino gushika ruza ruturira amapine rwimbagura amabarabara yonona. Ubu maramesha arimo ibinogo uretse ko ubu turi muri leta nkozi amabarabara so kugira kanovera keza ariko barayasubiramwo bariko barayakora. Ugiye hirya no hino uri kutembera mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu bindi bihugu mu zindi ntara urabona ko igihugu cyo kirubakwa neza, amabarabara asigaye ameze neza, n'amatara mbere ubu uravye mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura asigaye akari menshi. Ugwaruka rero dusaba ko ibi bikorwa byose by'iterambere leta iriko irakora leta nkozi twobibungabunga. Saba ugwaruka rero kudasahujanya abahururu nubwo atari bose, hari abitabiriye imyerekano twagiye turabona, ariko dusaba ugwaruka guca ubwenge ntiduhendwe nabo batama ariko barasaza bariko baragenda. Oya, twese ahubwo tumenye yuko ejo kazoza kiwacu twogakomeza kugira ngo nazogire kazoza keza, kazogire inherezo ryiza, iherezo ryo kuba igihugu cacu, kugira ngo n'abana bacu bazogire aho baba heza hari mu mahoro n'umutekano. Ugwaruka rero nago nyene rurabe ico gihe hoba hari umuntu ashaka kubabwira gukora ibitagenda neza byo hunganya amahoro n'umutekano, ruhagarare neza, rukunda igihugu kuko terambere ubu rikomeye cyane. Urabona ko ugwaruka ruko rashikirwa kandi gwaratanga no gushirwa bikomeye, ko dufatiye kuri se barundi urabona ko ugwaruka gwitaho cyane. Ubu twe turariko turanka amadeni yo kuyungunganya yo gukora ibyo ni gikwa kidasanzwe. Twagomba rero kuba ugwaruka twe twufatiye ambere mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, hama tugashikira n'igihugu cacu mu by'amahoro n'umutekano kugira ngo ntagire iconga amahoro n'umutekano mu gihugu cacu. Ego abakenyezi bakikengera ambe bo basabye. Abakenyezi nibaza ko sidabinjire cyane ngo mpave ndabavugira birebire. Abakenyezi ariko ico twoba saba nabenyene nuko nabanye bategerezwa gufata ya mbere mu gutera amahoro n'umutekano, hama gafata ni ya mbere mu bikorwa by'iterambere. Ubu duhamagara kugira amakoperative, duhamagarirwa kugira amasosiyasiyo, nubwo bitoroshe kuronka uburenganzira bwo kuyakora, ariko twizere neza yuko biteza kuzogenda neza. N'abakenyezi tuhamagarira gufata iya mbere mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu, kwitabira cyane ibikorwa ngo basanzwe babyitabira, ariko nabo nyene bakagerageza gukorera mu makoperative canke mu masosiyasiyo kugira ngo ibikorwa bibanaye bitere bija imbere nk'uko ababyeyi bacu bayoboye igihugu bamaduhamagarira twese gukora ibikorwa byo ruteza imbere. Esitoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza n'itunga ryawe, ibiyaya imyonga n'inzuzi, ibiyaga Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Ico twosaba leta nkozi ni kudushigikira cyane nk'abana babo, kuko twihaye ihangiro ryo gutera amahoro n'umutekano no gukora ibikorwa by'iterambere. Dusaba leta ko idushigikira cyane muri ibyo bikorwa, kuko ni ibintu bitangaje cyane kubona hari abarundi
bakunda igihugu bashobora kwiyumvira tugire umugwi uteramira amahoro n'umutekano. Ni ikintu gikomeye cyane kuko urinze ubona abantu bitanga mu kwirira amatike baduga rugo mu ntara mu bikorwa, urinze ubona abantu bitanga ntibabihemberwa mu gutera amahoro n'umutekano, mu kwerekana ico cyo amahoro n'umutekano. Twebwe icyo dusana no gushigikirwa muri ibyo bikorwa kugira ngo dutegwe intege n'abavyeyi bacu, kuko hari igihe ubwira umuntu atuzoja mu ntara wamubwira uti duterere niburi bitike ukanamengana ibintu atumva, kandi kubyumva nyine biragoye kuko urinze ubona abantu bashaka kwitanga uko hari abatabyumva. Abo nabo batabyumva niba abandi usanga udashaka kumenya ngo bahagaza, abo nta bazoduca intege nabo nyine batabyumva. Ariko dusaba leta mbye leta nkozi kudushigikira cyane bakadutera intege, kuko uri gukora ibikorwa nk'ibi turazo dusanzwe badushigikira, ariko bokongeraho kuko uri gukora ibikorwa nk'ibi umubyeyi agushigikiye canke leta igushigikiye bitera imbere cyane kandi biduha intege kuba atabibona bibaza igikorwa cyo gutera amahoro n'umutekano igikorwa coroshe, ariko ntabwo coroshe kuko nukwitanga cyane ukumva ko ukunda igihugu. Twere twaritanze mu gutera amahoro n'umutekano, turumva ko dukunze igihugu cacu, turumva ko no kugipfira twogipfira, kuko burya ubujije umuntu gukora iki cyangwa werekanye inkozi y'ikibi muri ibi na biriya, hari igihe ejo usanga inyuze mu zindi zikakugirira nabi. Ariko twebwe ubwo kwitanga twarabyemanze tuvuga uti uko bizogenda ko zonza dukunze igihugu. Dusaba leta mbyeyi leta nkozi kugira ngo idushigikire cyane muri ibyo bikorwa, idutere intege yumve ko ari igikorwa twitangiye nk'uko baba badusaba, kuko ngira ngo murakunda kumva nyene cyo mukuru cyacu Burundi General Major Ndayishimiye Evariste avuga uti umurundi wese niyumve igihugu ari ciwiwe, yumve ko amahoro n'umutekano agomba kubiteramira cyagomba gushigikira amahoro n'umutekano, kuko niyo ntambuko ya mbere. Ata amahoro hari nta terambere, naho twogira gute tudafisa amahoro n'umutekano nta terambere, nta n'imigambi leta yoshikako hatari amahoro n'umutekano. Ariko dushima Imana yuko igihugu cacu twasize Imana imbere, kandi dufise n'abakiyobora Imana yaduhaye bagikunda, kandi nabo bashiri neza imbere y'amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu rero dusaba ko leta ukwitanga twagize k'icumviro twagize tumazemwo imyaka 5 n'indi renga tugeze mu zabukuru, bifuza ko leta yaguma idushigikira n'abana bacu n'ugwaruka tukabakundisha cyane gukunda igihugu no gutera amahoro n'umutekano. Nagiye amahirwe muri Tanzania, abana bo muri Tanzania bose bakunda igihugu cyabo, umutanzania wese akunda igihugu. Abonye umuntu uwari wese atamenyereye acabwira ababijejwe, kumwe agenda yavuga ati inzego zitandukanye birapanze neza. N'umwana mutoya n'ugwaruka rubonye muri icyo gihugu rutakumenyereye baragutanga, hama ugafatwa amatoza akaba ukarekurwa. Nta kosa ririmwo ryo ko umuntu afashwe bagatoza basanze rero ugataha, ntaco baba bakugize. No mu gihugu cacu rero dusaba ko leta yodushigikira kugira ngo iki cumviro twagize cyo gutera amahoro n'umutekano tugikundishe bose, umwese yumve ko ari ijisho y'igihugu, yumve ko ari ijisho ry'abajije intwaro n'umutekano, ari ijisho ryiwe nyene ubwiwe nawe nyene amahoro n'umutekano kugira igihugu kibandanye gitera imbere kiri amahoro n'umutekano. Murakoze. Abarongozi b'intara zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bo mu basabi abarongozi bo mu ntara zitandukanye ba burumatari bacu canke sajeje intwaro nabo nyene tubasaba yuko bokundisha cyane abene gihugu bayoboye iki gikorwa cyo gutera amahoro n'umutekano. Turazi ko basanzwe babikora, turazi ko basanzwe bakora ko mu ntara tugenda mu baratubwira ati natwe intumbero zacu mene gihugu no gukomeza amahoro n'umutekano. Ariko nabo tubasaba ko kongereza kugira ngo bakundisha bene gihugu cyane tunabasaba yuko ababishoboye boza muri groupe yacu umutekano w'ubuntu tugomba twese munyabone, kuko turakora inyigisho zitari nkeya turigishanye ko tugomba gutera amahoro n'umutekano, tugasaba n'ababijeje bajeje umutekano kutwungana mu byumviro uko twobyifatamwe, ko turinda kujana nyabahururu dusabe twakoze ibyo tateza gukora. Dusaba impano hirya no hino, nico bituma no mu ntara zitandukanye ba burumatari tubasaba kugira ngo bahimirize abene gihugu n'ugwaruka kugira ngo twese dukunde igihugu cacu, dutera amahoro n'umutekano cyane nico bituma gushira imbere, nico bituma gukunda gutera amahoro n'umutekano. Ntituje mu ngo turyame, oya dutera amahoro n'umutekano, kuko umwase ntumenya hazananye kandi umwase ntumenya ico atekereza, ntushobora kukimenya kuko ushobora kugira ugasanga no mubanye hafi na hafi afise ibitekerezo byiwe bitandukanye. Icyo dutegeza kumva ko ba burumatari bagomba guhimiriza ugwaruka n'abene gihugu kugira ngo twese umutekano tugire uwacu, tukomeze twese ube uwacu, kandi bizodufasha mu iterambere ry'igihugu no kwiteza imbere. Twiteguriye kuja mu ntara nziza ya Kirundo. Muri iyo ntara twitegurira gukora ibikorwa rusange gushigikira iyo ntara. Twaravuganye n'abayobozi b'iyo ntara baratwemereye yuko tuzojayo cyane tuzoja ku itarike 28 z'ukwezi kw'indwi, tuveyo dukora ibikorwa rusange kuwa gatandatu
itariki 29 z'ukwezi kw'indwi 2023 tugasana hagize groupe y'umutekano w'umutukomeye twese mu Nyabune kuko ntituri bakeya kugira ngo bakomeze kwitegurira ico gikorwa kandi abatabyumva muri iyo groupe kugira ngo nabo nyene batere intambwe yo kubyumva. Ejo birahimbaye iyo umuntu agiye mu ntara baraba muri ya liste bakabona ati nubwo natanze 1000 mu iyi kaminuza nanje nashizeho ingufu zanje nkeya. Ni ikintu kiza cane iyo ugihano akavuga uti canke se mu myaka iri imbere gwagwaruka gwacu nago nyene gwashika abantu uzovuga ati yamara turabona uyu muntu yari intwari mu gihugu yaragerageje gutanga 1000 ntibyari byoroshe muri ico gihe yaratanze 1000 c'intererano kuri kaminuza yaha mu Kayanza no muzi ntara tumaze kujamo tari nkeya aho usanga bariko bubaka amabiro cyane mu ntara c'ibitoki twaragiyeyo bariko bubaka ishure ry'abana abanyamurage batavuga nayo twaratereye isimitari nkeya mu ntara y'Amakamba twaragiyeyo aho bariko bubaka ibiro bikuru by'intara naho nye twaraterera isima itari nka twari n'ibikwa by'amaboko. Ibyo byose ni ibintu byerekana yuko igihe tuzatugeze mu zabuku tumaze kwisaza cyane muri iki gihe ni byiza kugira ngo abantu babone yuko hari abantu bakunda igihugu bariko baracubaka bivuye mu buryo bwabo no mu ngufu zabo. Mu Ruyigi naho nyene twaragiyeyo bariko baka ibiro by'intara ubugiye kuraba mu Ruyigi ibiro bisa neza umuntu hageze avuga ati nange nageze ico nkora kuri intara. Ugiye mu Karusi naho nyene bariko baka stade ikibuga c'inkino naho twageze ico dukora naho nyene uhagiye uzovuga uti jewe ndi mu Karusi ndashaka kurara Karusi nkacanze kwa muri sport ku kibuga kimeze neza mvuga uti nanje hanaraterere nageze ico nterere. Nivyo bikorwa rero na za Muyinga twashoye kujayo naho nyene turaterera ku nyubako yariko yubakwa y'intara. Tugenda dukora ibyo bikorwa kugira ngo ibe souvenir nziza kibe ikintu ciza c'akarorero ku buryo iyo ugiye mu ntara ugasanga ya liste yawe iriyo bari byiza kugira nawe wirate ico wakoze mu byo bikorwa cyacu wakoreye igihugu nico wamaze. Akora iyo ntererano yo kwibingana kose naho cyo bigihumbi ntipfuye ubusa kuko urafise nawe ico wirata wakoreye igihugu. Hari abantu usanga uburyo barabufisa ari kugira ngo babutange ntibyoroshe bakibaza ko yo gukora ibindi bitari byo. Niyo mpamvu twashizeho liste twebwe dukora ku mu muco amahera utanze uribona kuri liste kandi ukabona yuko agiye no muri iyo ntara. Turabwira n'abantu ati ni waba ushaka kumenya intererano watanze genda mu ntara y'irunaka liste uzoyisangayo uzobona amafaranga yawe ko yagiye yashitse aho wayarungitse mu ico gikorwa. Abakunzi bisamirizi nimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi babwiye abakunzi bisambirizi nagira ngo ndababwire yuko ari radio nziza kuko ni radio iha umwanya umuntu kugira icyo ashikirije cyane cyane nkabandi bahamagarira bose uwo afise igikorwa yoshikiriza iyisambirizi yoyitura kugira ngo imufashe cyane cyane mu byo biganiro bashaka gushikiriza kuko ni radio ikunda cyane cyane kwakira ibyumviro by'iterambere by'igihugu. Cyane cyane radio ikunda gushikiriza ibyumviro dushikirije cyane cyane by'iterambere ry'igihugu naragerageza kubikwiragiza kugira ngo bishikire babene igihugu bamenye ibiko bikorwa mu gihugu bamenye ko by'iterambere biko bikorwa mu gihugu. Hama twadusaba ni radio kugira ngo kumbure ishigikiwe cyane kuko dusanga idufasha cyane cyane ibiganiro kugira ngo bishike hose. Tunabasaba yuko bokwagura amantene hirya no hino tuzaho bagarukiriza iradio yanya higarukiriza ariko yisambiriza twasaba ko yo kwagura amantene hirya no hino kugira ngo abene igihugu bashobe kuyumviriza hirya no hino. Twasaba rero ko ababijeje nabo nyebo yishigikira kugira ngo ishobe gutera imbere. Murakoze. Esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampagiza n'icayi ciza ikawa nziza itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Ikiganiro tsimbataza amahoro cuno munsi kigarukiye ngaha. Mwumvise uko aba bahurikiye muri uyu mugwi groupe WhatsApp bise umutekano w'u Burundi tukomeze twese mu Nyabune basanzwe bakora. Mwumvise uko Renine Nzoyihaya asaba katanumwe yo kwigira sindabibazwa. Ndabakengurukira inshuti bakunzi ba Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB mwebwe mwemeye kubana nanje muri kino kiganiro. Mukaba mwagiteguriwe na Pascaline Ndowarugira mugishikizwa na Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB. Gira kuramba.
kacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe